umva ndakubwira inkuru nziza nakuzaniye. Ico sikigoye kuhoraho. Umutwaro ufite ikikuremereye, abo bana bawe ufitiye umutwaro, abana, umugabo, akazi, ico sikigoye kuhoraho. Umva ndakubwire. Shalom shalom. Amahoro ya Kristo Yesu agaze imitima yanyu. Muri kumwe na Evangeliste Ndayishimiye Patrick kuri CANAAN TV. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data turagushimiye. Yeremiya yaravuze ijambo ryiza. Aravuga ngo uri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse. Kaze uganirize umutima yacu. Mwemu wawe mwiza aze atuvugishe atuyobore Mana. Mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Bavandimwe, reka ndabaganirize rino jambo rigufi cyane umwami Yesu yanganirije. Rivuga ngo ico sikigoye kuhoraho. Iki ico ucamwo iyo ngorane ufise ico kibazo cawe sikigoye kuhoraho. Sikigoye kuhoraho gikemura. Oya, sikigoye kuhoraho. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 3 umurongo wa 15. Ntarasoma harimo ni inkuru y'umwami Ahabu na Yehoshafati. Yehoshafati yagiye kuramutsa Ahabu, aramubwira ngo naze amufashe kuja gutera i Mowabu. Baravuganira, baravugana, baravuga ngo reka tugende tuje gutera abanyemowabu. Bageze mu nzira haba ikibazo gikomeye. Bagumuma, barabura amazi, bagiye kwicwa n'inyota n'abasirikare babo bose. Yehoshafati arabaza ngo ese ndahando ari umuvugishwa hano, reka tubaze umuvugishwa atubwire mu vy'ukuri runo rugendo twatanguye Imana iri kumwe natwe biragenda gute? Umuntu aramubwira ngo Elisa ari hano. Yo, reka tuje kubaza Elisa. Ngo bacitse Elisa arababwira ngo ngiye kukubwira Yehoshafati kubera we apana Ahabu yari kuja kubaza imana zibigirwa mana yazanye mu gihugu apana jewe, ariko kubera ko muri kumwe reka ngo barize ko runo rugendo muzabwira amahirwe. Umviriza rero igice cya 10 igice cya 3 umurongo wa 15. Elisa rero arababwira ngo ariko noneho nimunzanire umuvuzi w'inanga. Uwo muvuzi w'inanga ashitse atanguye kuvuza ukuboko kuhoraho kuza kuri Elisa, atangiye guhimbaza umwami. Nakuye mu ibanga rikomeye. Ukeneye ko Imana kuganiriza, banzu yiramye, banzu yishime, banzu yiyadore, uyibwire ubukuru bwayo, ishimire. Haleluya. Barazana umuvuzi w'inanga, araramya umwami, avuga imbaraga z'Imana, avuga gukomera kw'Imana. Oh haleluya. Elisa amaze kuvuga gukomera kw'Imana, Imana imuheza ijambo. Iramubwira umurongo wa 16, aravuga ati ukuni kuhoraho agize ngo iki kiyaya ni mugisaturemwo imigazo myinshi cyangwe imifregi mugisaturemo ikiyaya, mugishiremo imifrege gusa, musature imifrege mushire aha hantu muri bari mu kiyaya kinini. Umurongo wa 17, kuko ari kuhoraho agize ngo nta muyaga muja kubona cyangwe ngo mubone imvura, ngo ariko iki kiyaya kizokuzura amazi munywe mwebwe ubwanyu mushore n'ivyo mushoreye n'inyumbu zanyu nimuvuge ngo amen. Haleluya. Mwebwe mukata imifrege gusa, nimara gukata imifrege nta muyaga mubona, nta mvura mubona, ariko iyi mifrege mwagize iruzura amazi mwebwe ubwanyu munywe, ndetse n'indogoba n'ingamiya zanyu mufite nazo muzishore zinywe, timusubira kugira cyose kigoye kumwami. Mukati imifrege, nta mvura, nta muyaga, ariko amazi araza. Umurongo wa 18, kuko ivyo sikigoye kuhoraho, mbere azogabura n'abanyamowabu mu maboko yanyu. Sifa kwa Yesu. Sivyo gusa ngo muranywa amazi, oya, sivyo gusa, mbere n'abanyamowabu azobagabura mu maboko yanyu. Ico sikigoye kuhoraho. Kubagabura abanyamowabu mu maboko sikigoye kuhoraho. Uyu mutwaro ufise umuranye igihe, imyaka 5, imyaka 3, imyaka 12, sikigoye kuhoraho. Ico sikigoye ku mwami. Reka ndababwire ngene abanyamowabu bapfuye. Ico kiyaya kubera bari bakizi, aho hantu kubera bari bahazi. Icabaye niki? Bavyutse mu gitondo babona ikiyaya kirimwo amazi. Kubera urazi iyo umuseke utambitse mu gitondo ukarasira ku mazi, amazi azasa na rouge.
barabwirana ngo Abisirayeli bamaranye n'Abanyesamariya bamaranye, nimuze tuje kunyaga. Biruka baje kunyaga kuko aho hantu ntibari bahazi nk'ahantu hari ikiyaga, ntibari bahazi nk'ahantu hari amazi. None baje kunyaga, Abisirayeli rero barabiruka inyuma ngo barabica, ntihasigara n'umwe. Kubera Imana yari yamubwiye ngo icyo si kigoye kuhoraho, ndetse n'Abanyamowabu nzobagabura amaboko ya. Umva ndakubwira inkuru nziza nakuzaniye, icyo si kigoye kuhoraho. Umutwaro ufite ikikuremereye, abo bana bawe ufitiye umutwaro, abana, umugabo, akazi, icyo si kigoye kuhoraho. Umva ndakubwire, komeza wizere umwami wawe. Haleluya. Komeza watura ibyizigiro byawe, komeza ugirire confiance Imana. Uwo mutwaro ufite si kigoye kuhoraho. Muri Matayo haravuga ijambo ryiza. Muri Matayo 19 umurongo wa 26 haravuga ngo Yesu arayitegereza arababwira ati, kubw'abantu icyo ntigishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Hari igihe abantu kubw'abantu icyo ntigikunda, ariko ku Mana byose birashoboka. Ku Mana byose birashoboka. Si kigoye ku Mana. Reka mfata akarorero kamwe ka Sara. Mu myaka 90 Imana yaramuhaye isezerano, iramubwira ngo Sara we uzobyara umwana w'umuhungu. Haleluya. Oh, sifa kwa Yesu. Uzobyara umwana w'umuhungu. Uzobyara umwana w'umuhungu. Arategereza mu myaka 90 umunsi umwe. Reka mbabwire Abaroma, Paulo ngene yavuze mu Baroma igice cya 19 haravuga ngo kandi tiyagabanuko no kwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, kuko yari amaze imyaka 100 y'amavuka yiwe, na Sara yari yaraciye. Haleluya. Ariko yiyumvira icyo Imana yamusezeraniye, yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye. Oh, rebonde la gloire. Yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye. Haleluya. Bavandimwe, tuzatwiyumvira icyo Imana yadusezeraniye, tuzatwiyumvira icyo Imana yadusezeraniye. Haleluya. Yiyumvira icyo Imana yamusezeraniye. Tiyagabanuko no kwizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icubahiro. Umurongo wa 21 amenya neza atakekeranya yuko icyo yasezeranywe ishobora no kugikora. Si kigoye ku mwami. Muraza amakuru meza, Sara yarasamye inda, abyara umwana w'umuhungu, amwita Isake, bisobanura ngo bitwenge. Haleluya. Ngona bazovyumva bazotwenga nkanje. Ndakwifuriza noja umwami Yesu agutwenze. Si kigoye kuhoraho kuremera umunezero, si kigoye kuhoraho kukwishura bagutwenze. Aravuga ngo nabazovyumva. Haleluya. Si kigoye kuhoraho. Sara yarabyaye umwana w'umuhungu, Sara yarabyaye umwana w'umuhungu, aranezerwa. Oh, hale. Si kigoye kuhoraho. Icyo si kigoye kuhoraho. Mu gitondo nako ndasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana igice cya 11. Reka nsome umurongo 39. Mwumve ngene havuga. Haravuga ngo Yesu aravuga ati, nimukure ko iryo buye. Uwo ni Lazaro. Marita aramushiki wapfuye aramubwira ati, mugenzi erega ubu aramaze kunuka, kwamaze iminsi 4 amaze kunuka. Yesu kuzura ibyapfuye si kigoye kuri we. Umva, si kigoye kuri we. Reka kwidoga, icyo si kigoye. Uwo mutwaro umaranye iminsi si kigoye kuhoraho. Umurongo wa 40 Yesu aramubwira ati, sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Amaze kuvuga ivyo asemerana ijwi rirenga ati, Lazaro ngwino, sohoka. Wari wapfuye arasohoka. Haleluya. Azingirijwe ku impuzu ku maguru no ku maboko, n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu aramubwira ati, nimumuhambure, mumurekure agende. Haleluya. Ni mumuhambure, mumurekure agende. Yari yapfuye. Lazaro ntabyizigiro iminsi 4. Marita yabwiye Yesu ngo, sinakubwiye twagutumye ko kera uje yapfuye, yahanutse warabamuze. Icyo si kigoye kuhoraho, ibyapfuye kuba bizima. Icyo si kigoye kuri we. Reka nakuzana inkuru nziza ivuga ngo iyo mutwaro ufise si kigoye kuhoraho. Icyo kibazo ufise si kigoye kuhoraho. Haleluya. Icyo si kigoye ku mwami. Icyo si kigoye. Abisirayeli babwiye Mose, baramubwira umunsi umwe, baramubwira Mose, dukeneye inyama, twarushe no kurya amanu, twarushe no kurya amanu. Mose ngo abwira Imana, Mana abo Bisirayeli nabo barandukije Mana, abagabo bonyine bari 600, inyama barazikurahe gamana, turabaga ivyo twazanye byose. Mose aramubwira ngo ya Imana ibwira Mose, ngwerege ukuboko kwanje si kugufi Mose we, ejo mu gitondo bazorya inyama. Mana bazorya inyama bazozikura ejo mu gitondo. Ngo bwagiye guca mu gitondo, ngo Imana ihamagara umuyaga wo mu buraruko.
haleluya, nguraza uzanye inkware, haleluya, uzanye inkware. Lebo nta muntu numwe wirukaga mu Isiraheli nk'umuntu wese ngo yazamura ukuboko nguhereye mu ngokora akayisingira ngo barazijya zibagera gumajozi babwira Mose turarucena zino nyama si mwazisabye ico si kigoye ku mwami iyo ngora rufise umaranye igihe si kigoye ku mwami reka ndagusengera ngo Imana igutabare Imana ikuremera ishimwe Imana ikuremera ishimwe ureke kwidogera Imana ico si kigoye kuri we kuri yo ico si kigoye ku mwami uwo mutwaro wawe si kigoye ku mwami kukuremera ishimwe si kigoye ku mwami Lazaro yari yapfuye Sara nta byizigiro by'umwana yaragifise ariko kubera Imana amusezeraniye yarasamye avyara umuhungu witwa Isake ico si kigoye wa munsi Yesu yabwiye bajya abantu baragiye guhamba inayini nimushire hasi haleluya abwira wa muhungu ngo vyuka wa muhungu aravyuka amuha nyina si kigoye kuzura ibyapfuye kuri Yesu si kigoye kukuremera ishimwe si kigoye kuguha umwana wifuza si kigoye kuguha akazi wifuza si kigoye kuhoraho ushishikare wizera umwami wawe icurimo si kigoye kuri we reka ndagusengere data ndagushimiye kuko ivyo ducamo ivyo turimo Mana si kigoye kuri wewe ndasenze natura rino jambo ariko aranyumviriza ingorane yose arimwo si kigoye kuri wewe si kigoye kuri wewe ngumuremera ishimwe haleluya uzurema ishimwe mu kanwa urakoze umugirire neza icobera n'amashimwe bibi byawe mu izina rya Yesu umwami wacu amen.